Amahoro y'Imana kuri mwese abakunzi bankunda ijambo, abakunzi banje, n'umunezero mwinshi gusubira kuba hano kuri no rubuga aho tuvuganira amajambo y'Imana. Yesu ashimwe, yongeye kutugirira neza, yongeye kuduhereza kano karyo, abihererwe icubahiro. Nizere ko muguwe neza mwese, uwo bitameze neza ndagukomeje, ndakubwiye ngo Yesu agira neza, umwizere. Ushobora kuba ufise ikikubangamiye, ushobora kuba ufise umubabaro, ufise umuruho mu mutima, ufise ububabare mu mubiri, ariko nagira ndakubwire ngo Yesu n'umwami, Yesu arashoboye. Ijambo ry'Imana muri Yohana 16:33, Yesu ariko arasezera abigishwa biwe, yarababwiye ngo mugire amahoro muri jewe, ngo mwisi hari birusha vyinshi, ngo ariko ngo muhumure, ngo naranesheje isi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ubwiwe yarivugiye ngo mugira amahoro muri jewe, bisigura ko n'umwami w'amahoro, uri muri we agira amahoro. Yesu rero aguha amahoro, akuzuza amahoro. We wamwizeye, wowe utaramwizera umwizere, kuko n'ukuri ibituvuga si imigani, ibituvuga si inkuru, ibituvuga si ibyo kuryosha abantu, ibituvuga si uko tuba twabuze ibindi twokora, nuko ari ubuzima. Rero ndagukomeje mu mwami, ndakubwira ngo umwami w'amahoro, kandi ndakwibutsa ngo yaranesheje. Wakira iyo ntsinzi yiwe, umwizere azokubera umwami. Ndabahaye ikaze rero bashasha, ni ikaze cyane, nukuri mwahisemwo neza. Imana ibahezagire kandi ibaha umugisha. Amazina yanje ni Karine Bella, baranyizigiye shira mbere. Yesu yangiriye neza, yaranyizeye angabira iki gikorwa, ndamushimira. Imana ihabwe icubahiro. Ndongeye kubashimira mwebwe mwese mwibuke iyo muriko murasenga gusengera iki gikorwa ca nkunda ijambo. Umwami Imana abaho umugisha mwinshi cyane gose. Ndabashimire kandi na mwebwe babandi nita aba partners banje, bamwe musangiza ubutumwa abandi. Nukuri muri abantu bikimazi cyane gose, kubera ni vyiza ko ijambo ry'Imana rikwira hose, ni vyiza ko ijambo ry'Imana ryumvwa na bose. Rero wewe ubikora, Yesu aguha umugisha. Wewe utahora ubikora, urashobora kubitangura, uzoba ukoze ikintu gikomeye cyane mu bwami bw'Imana. Murambabarijwe ijyanje no munsi ntirimeze neza, ariko ndaza kugerageza kuduza gatoyi kugira mu nyumve neza. Yesu rero abahezagire mwese, abaha umugisha, abashasha n'umunezero kubakira, ndabishimiye cyane. Nukuri tuzogira umugisha hano kandi ntimuzovyicuza. Ukaba utari bwagire subscribe, urashobora kuyigira kugira ngo uzuraronka notification mu telefone iyo ubutumwa busohoze, canke iyo hagize yindi video sohora. Hari gihe ncishamo nkagira aka video, urashobora kugira like, byose uravyemerewe, kuko byose bihereza Imana icubahiro. Natevye rero reka nje mu ijambo ry'Imana, dusangira amajambo Imana yashize ku mutima uno munsi. Ndasoma mu bitabo bibiri, mu Itanguriro igice ca 15 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 6, no mu gitabo c'Abaroma igice ca 4 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 5. Reka some. Haravuga ngo Imana yongera gusezeranira Aburamu igihugu c'i Kanani. Hanyuma y'ivyo ijambo ry'Imana riza kuri Aburamu nko mwiyerekwa riti, Aburamu ntaco utinya, ni jewe nkinzo yawe, uzohabwa impera ikomeye cane. Aburamu aramubaza ati, Mwami Uhoraho, uzompa iki ko ngiye gupfa atakana asize, kandi uzotorana urugo rwanje akaba ari Eliyezeri Munyadamasiko? Arongera ati, erega nta ruvyaro wampaye, kandi umukozi yavukiye iwanje niwe azotorana ivyanje. Maze ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri we riti, uwo si we azotorana ivyawe, ariko uwuzova mu kara kawe niwe azobitorana. Amusohokana hanze, aramubwira ati, rangamiza urabe mu ijuru, uharura inyenyeri, namba woshobora kuziharura. Uko ni ku ruvyaro rwawe ruzongana. Yizera Uhoraho, Uhoraho abimuharurako nko kugororoka. Amen. Abaroma igice ca 4 ku murongo wa mbere gushika ku 5.
umutwe w'ijambo uravuga ngo uko Aburahamu yatubereye akarorero. None rero ico twovuga yuko Aburahamu sogokuruza ku mubiri yaronse ni giki? Iyo Aburahamu atsindanishirizwa kubw'ibikorwa abafise ico yihaya, ariko imbere y'Imana ntaco afise. Ivyanditswe bivuga iki? Bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana ibimuharurako nk'ukugororoka. Yamara gukora ingero yiwe ntiharugwa nk'ubuntu, iharugwa nk'inyishu. Ariko udakora akizera yitsindanishiriza ubutayubashe, ukwizera kwiwe guharugwa nk'ukugororoka. Inyigisho z'uno munsi nazise ngo yizere izo biguharurako nk'ukugororoka. Imana ishimwe cyane. Iyi ni inkuru ya Aburahamu duhejeje gusoma, uwo ijambo ry'Imana rivuga ko ari sogokuruza w'abizera. Twasomye ngo Imana yongera gusezeranira Aburahamu igihugu c'i Kanani. Aburahamu yarafise amasezerano Imana yari yaramuhaye. Yari yaramubwiye ko izomugira ubukomeye, yari yaramubwiye ko izomuha uruvyaro, yari yaramubwiye ko muri we hazovamwo ihanga rikomeye cyane gose. Ngaha rero Imana irongera iramubwira ngo Aburahamu, ngo ntutinye, ngo nzokubera inkinzo, ngo kandi nzoguha impera ikomeye. Aburahamu yaramaze kumva amasezerano menshi y'Imana, yaramaze kumva ivy'Imana imusezeranira vyinshi cyane, amera nk'ubucitse intege. Yumva ukwizera kuragabanutse muri we, ariko n'igihe tuba tubona ibiduca intege bidukikuje, n'igihe tuba tubona ibintu bitameze neza, n'igihe tuba tubona bitagenda, Imana ntiyigera ireka kuduha amasezerano. Aburahamu rero nk'umwana w'umuntu aramubwira ati uzompa iki? Kubera Aburahamu mu bifadika n'ukuri yari yarahezagiwe, yari afise ubutunzi, yari umutunzi akomeye cyane. Usomye mu gice ca 14 urabona ingene bateye aho umuhungu wabo Loti yaba, bagenda bamutwaye nk'inyagano hamwe n'umuryango wiwe n'ivyiwe vyose. Aburahamu agenda kumugaruza, agiye kumugaruza batubwira ngo atwara abakozi biwe ngo 318 bavukiye iwe, bakuririwe, babagwanye, abari batwara bagenda kugaruza Loti n'umuryango we n'ivyiwe vyose. Urumva ko umuntu yari afise abakozi 318 ko atari umuntu yoroshe. Rero Aburahamu mu bifadika yari yarahezagiwe, yari afise vyinshi, yari afise no kuri ibitagenda, yari afise imigisha. Hanyuma Aburahamu mugabo ivyo vyose arabirenza kwa amaso, abwira Imana ngo uzompa iki? Mu yandi majambo, ni giki kindi kiruta ivyo fise uzoma? Ni giki ikindi ndorereye gitandukanye n'ibifise? Ni giki? Arabaza Imana ngo uzompa iki? Ngo ko wanyimye umwana azotorana ivyanje, bikaba bigiye gutorana umukozi wanje, ni giki kindi uri kurambwira uzompa? Imana idufashe cyane gose. Aburahamu yibagira ko n'ivyo afise ari Imana yabimuhaye, yibagira ko n'ivyo afise Imana idashatse atobigira, ariko abirenza kwa amaso aravuga ngo mbega ni giki kindi uzompa? Ibi vyashikiye Aburahamu natwe biradushikira mu buzima bwa misi yose. Hariho vyinshi cane dukura kwa amaso, tukaguma turiko turarira imbere y'Imana kubera ikintu kimwe gusa tutararonka, ariko tukibagira ivyo twaronse. Ukamura imbere y'Imana uri kurarira ko umwana wawe umwe akugoye, umwana umwe mu bana 7, mu bana 5, mu bana 4, umwana umwe ko yakunaniye, akaba ariwe wa muri kurarengukana imbere y'Imana, wa muri kuravuga ko yakugoye, yakunaniye. Ariko ukibagira gushima Imana kuri babandi 3, 4, 5 basigaye ko ubafise, ukibagira gushima Imana ko yaguhaye uruvyaro. Hariho umuntu atakiryama, yama ariko arasenga imisi yose asaba Imana ko yomuha umwana n'umwe gusa. Hariho umuntu ubutunzi bwiwe bwose yabuhereje mu baganga, ariko arondera umwana umwe. Ariko wowe ivyo ukabirenza kwa amaso, ukibagira imigisha yindi Imana yaguhaye, ukamura imbere y'Imana uri kurarira kubera umwana umwe gusa yakunaniye. Ukamura imbere y'Imana uri kurarira umugabo wawe canke umugore wawe akugora, yakunaniye.
ukamuri kurarira urugo k'urugo rwawe rukunaniye, ariko hariho uwundi muntu yama ku mavi, yama ariko aratanga imitwaro hirya no hino kugira ngo bamusengere aronke urugo. Wowe ukamuri kurarira kubera urwo rugo waronse, ntushime Imana ko yaguhezagiye ikaguha urwo rugo. Imana idufashe cyane gose. Ukamuri kurarira Imana uyibwira ngo Mana ndakeneye kugura inzu yiwanje, ariko ntushime Imana ko ugishobora no kukoda, ugishobora no kuba muri ubwo bukode, kubera hariho abandi bantu baba mwibarabara batagira aho baba. Ico ntugishimira Imana, ariko ukamuri imbere y'Imana uri kuyibwira yuko byase kuronka inzu. Ukamuri kurarira Imana kutagira akazi, wabuze akazi, uri gishomeri, ariko ntiwiyumvira ingene umaze imyaka 2-3 uri gishomeri, mugi iyo myaka yose utarabura aho uryama, nurigera uryama mwibarabara, nurigera ubura ico ufungura, nurigera ubura amazi unwa. Uburorero ni bwinshi cyane, sinobuvuga bwose, sinobuheza, ni bwinshi cyane gose. Nawe ni wiyumvire kuri wewe. Ivyo bisigura iki? Bisigura ko ivyo gushima ni vyinshi. Turafise vyinshi cyane vyo gushima, turafise vyinshi cyane vyo gushimira Imana, turafise vyinshi cyane vyo kuvuga ngo Mana warakoze, turafise vyinshi cyane vyo gufukama ntihagire n'irindi sengesho dukora, tugakora isengesho ryo gushima Imana gusa. Imana ishimwe cyane gose. Aburahamu rero akura amaso kuvyo yari afise vyose. Yari afise umugore mwiza yitwa Sara, yari afise amatungo yari yarahezagiwe, ntaco yari yarabuze mu bifadika by'umubiri, ariko ivyo vyose abikura kwa amaso. Arabwira Imana ngo nigikuzoma, uzompa iki mu gihe ntagira umwana, mu gihe atamwana wampaye? Mu yandi majambo, nibi vyose ntaco bimbwiye, niyo wari kubinyima kubera ko singira umwana. Ariko ya Mana yo kwizerwa, ya Mana ibona kure aho twe tutabona, ya Mana itandukanye n'ivyo twe twiyumvira, ya Mana y'urukundo iramubwira ngo Aburahamu, umukozi wawe si wazotorana ivyawe, umwana azova mu karakawe ni wazotorana ivyawe. Imana ngo iciramusohokana imubwira ngo arangamize kwijuru, iramubwira ngo harura ziriya nyenyeri ni wabushobora kuziharura, ngo ukore ku ruvyaro rwawe ruzongana. Haleluya. Aburahamu ngo yizera ivyo Uhoraho amubwiye, ngo Imana ibimuharura ko nko kugororoka. Aburahamu Imana imaze kumubwira ivyo vyose, imaze no kumwereka izo nyenyeri ikamubwira ngo aziharure niyo abazishoboye, yavuze ati aha naco mfise ndenzako. Aravuga ngo Mana ndakwizeye, ndizeye ivyo uvuze, ndizeye kandi ko bizoshika. Imana ngo icibimuharura ko nko kugororoka. Haleluya. Twongeye turasoma ijambo ry'Imana mu ikete Paulo yandikiye Abaroma, ababwira ngo Aburahamu ntiyatsindanishirijwe n'ibikorwa kuko yari kugira ico yirata, ariko ngo yatsindanishirijwe no kwizera, ngo hanyuma ngo Imana ibimuharura ko nko kugororoka. Amen. Imana ishimwe cyane gose. Icurose ngo kubera ngo ibikorwa ntabwo aba ari ubuntu bw'Imana, ngo abari ingero, abari inyishu yico wakoze uraronse, ariko ngo ico wizeye, kirya wizeye atari kubw'ibikorwa vyawe, ataruhara na rumwe wabigizemo, nico Imana iguharura ko nko kugororoka. Imana ishimwe cyane gose. Ijambo ry'Imana rikongera rikavuga mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 11 ngo kwizera ngo nukumenya gose ivyizego, ngo udakekeranya ngo ntibizoba, ngo kandi ukutabonwa kwavyo ngo niko kubitumenyesha ngo ko ari ivy'ukuri. Haleluya. Muri ico gice ca 11 cyo mu gitabo c'Abaheburayo uzobonamwo liste ndende cane gose y'abantu babaye abahizi mu kwizera. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo icatumye bashingirwa intahe, icatumye bagira iyo reputation, icatumye bari mu gitabo c'Imana, icatumye tubasoma tubigirako, ngo ni kubera ngo bari bafise uko kwizera. Ukwa kwizera ubona ibitabona, kwa kwizera kw'ibitagaragara, akaba ari byo wizera ko Imana yawe ishoboye. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Aha ndashaka dutahura ibi bintu bibiri, ko mu kwizera icambere dutahura character canke uko Imana imeze, character y'Imana canke uko imeze, tukavuga ngo Imana nico ivuga, icivuga niciri, ntabwo ibesha. Ikindi naco tukwiye kumenya mu kwizera no kwemera amasezerano y'Imana.
tukamenya ngo Imana izokora ico yavuze, nico ivuga kandi izokora ico yavuze. Ico yakubwiye mwere data ukabuzi ko cavuzwe n'Imana, ibisigaye vyose ntibiguca intege. Ivyo wobona vyose ntibiguca intege, ivyo wocamo vyose ntibiguca intege, ivyo wohura navyo vyose ntibiguca intege. Ntuvuge ngo Imana yarabeshe, ni wabuzi ko Imana ariyo yakubwiye, Imana izobishitsa kuko ntibesha. Iteramira ijambo ryayo gushika ngo irishitse, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Aburahamu mu nyuma yaragize intege nke. Sara mugira inama ati none ko dushaje tugira dupfe atakana dusize basi vyarana niyo nshoreke yacu, aza kuvyarana na Hagayi kubera ko isezerano ryatevye. Yabonye ko Imana ico yavuze nikiriko kirashika, agenda kuvyarana n'inshoreke yiwabo, aravyara uwo mwana. Mu nyuma Imana irongerera mugenderera, irongerera mubwira yuko izomuha umwana, izomugira umuntu akomeye, izomugira ubuhambaye. Yabwira Imana ngo wongirira ubuntu gusa Ishimayeli, uwo mwana yari yavyaye ku nshoreke. Ishimayeli basi ukamuha umugisha, ukamuhezagira, ukamugirira neza, ntahagira ico azobura mu buzima bwiwe. Imana iramubwira ngo Ishimayeli siwe mwana w'isezerano ryawe, umwana wawe azova kuri Sara umugore wawe, nzoguha umwana w'isezerano, umwana azotorana ivyawe, umwana wiwawe nakubwiye ko azova mu karaki wawe. Imana irongera musubiriramwo malgré izo ntege nke zose yagize. Imana ntiyigeze ishavura, ntiyigeze iva ku isezerano ryayo, yagumye ihagaze ku isezerano ryayo. Iravuga Aburahamu wagize intege nke ariko ndacari Imana yo kwizegwa, ico nasezeranye nzogishitsa kuko jewe sinisubirako, ico navuze nzogishitsa. Ariko irongerera mubwira kandi ngo nivyo usavye kuri Ishimayeli navyo nyene nzobikora, ariko umwana wawe nzomuguha. Kandi Imana yaramumuhaye bashaje cane gose, kubera ko yari yo saha y'Imana. Isaha y'Imana igeze ibintu birakoreka. Isaha y'Imana igeze niraba ngo bimaze imyaka iyi inye kugira bishike. Isaha y'Imana igeze irashitsa ico yavuze. Isaha y'Imana igeze nikangwa n'imyaka ugezemo nimba yaragusezeraniye umwana. Isaha y'Imana igeze nikangwa nuko iminkanyari yakorotse. Isaha y'Imana igeze irashitsa ico yagusezeraniye. Haleluya, Imana ishimwe cyane gose. Isaha y'Imana rero yarahavuye iragera, Aburahamu araronka ico Imana yamusezeraniye, kuko ari Imana itabesha kandi ari Imana y'ukuri iteramira ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Mwene data nagira subira ndagutera intege, ndakubwira ngo subira uyizere, subira uyizere, subira uyizere naho utabona inzira. Subira uyizere naho uri kubona ibitandukanye n'ivyo yakubwiye. Subira uyizere naho wumva uri kurakubitika mu mpande zose. Subira uyizere, subira uyizere kubera ko izoshitsa ivyo yakubwiye. We ntuve mu masezerano gusa, ugume uyizera, Imana izobishitsa. Reka turangize dusenga. Ndagutera intege mwene data, ndakubwira ngo Imana yacu niyo kwizegwa, Imana yacu ntibesha, ico yavuze izogishitsa. Yesu abaho umugisha. Data wo mwijuru, ndagushimiye amajambo yawe, ndaguhaye icubahiro. Ndongeye kugushima Mana kuri Imana yo kwizegwa, ndongeye kugushima kuri Imana iteramira ijambo ryayo gushikira ishitse. Ndongeye kugushima ko Mana abakwizeye ubiduharura ko nko kugororoka. Ndongeye kugushimira amasezerano meza wampaye, ndongeye kugushimira amasezerano meza wahaye mwene data nkurikiranye. Ndongeye kugushimira Mana kuri Imana itabesha kandi uri Imana ishitse ico yasezeranye. Izina ryawe ryera nirishimwe kandi rihabwe icubahiro. Ukomeze kubana natwe, ukomeze kuduha ubuntu bwo kukwizera niyo tubona atanzira, ukomeze kuduha ubuntu bwo kukwizera niyo tubona ibinyuranye n'ivyo watubwiye. Ukomeze kuduha ubuntu bwo kukwizera niyo twacitse intege gose, kubera twumvise kuri Imana yo kwizegwa kandi uri Imana ishitse ico yasezeranye. Izina ryawe ryera rishimwe kandi rihabwe icubahiro ubu n'ibihe bidashira. Ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze shima, amen.
turarangije. Yesu abaho umugisha mwebwe mwese mwankurikiranye uno munsi. Tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.